hanyuma rero muvuze mutare yabase kugwana igisoda kirafise amategeko yacu ibanga ry'abajejwe umutekano rirekere abajejwe umutekano. Nekomakanya Imana radio Indundi Kiritiri. Nyenicubahiro Umukuru W'Igihugu, Igihugu cy'u Burundi cararungitse abasirikare mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu mugambi wo guhagararira amahoro n'umutekano w'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ariko Burundi bwaravuze ko bwarungitse imigwi ibiri y'abasirikare, umwe nuwo nyene wishira hamwe rya yase, ubundi bivugwa ko warugiye kugwana n'umuhari M23 ugwanya igihugu kibanyi ca Kongo, hamwe na gutabara ivuga ko igwanya leta y'u Burundi. Ikibazo koko ivyo nivyo? Mbehoho nta basirikare b'u Burundi baba baragiriye ikibazo aho muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo? Hari n'amareresi yabonetse havuga ko ari abasirikare b'abarundi bari mu mwambaro w'igisirikare cy'igihugu kibanyi ca Kongo. Byo mu bivuga kwiki? Haravugwa kandi ko hari abasirikare b'u Burundi banse kuja kugwana muri izo ngwano, ndetse baciye banatahukanwa mu gihugu. Ikibazo, abo basirikare ubu bari hehe? Nje ukindi kibazo kiraba abasirikare bijanye n'umutekano muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Nkuko mubizi ni igihugu cinjiwemo n'akajagari kubera imigwi myinshi ariyo icija gukorera. Rero mu karere ka Afrika y'ubuseruko twafashe ingingo tuti tuje kubafasha. Mugabo iyo muriko murafasha ntibica bifuta amasezerano ibihugu biba bifitaniye. Ibihugu rero iyo bifitaniye amasezerano yuko bitabarana, ivyo birakogwa gutabarana, kuko inzu y'umubanyi gasha ntuje kuyizimya, nawe iwawe hiye ntazoza kandi nta umenye ibizi ingene biza. Ariko iyo mutabarana biba ari vyiza. Iyo rero Uburundi bugiye gutabara igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kigiye kutabara nkuko citabaye, kuko burya ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana. Hajya rero iyo ugiye mu bikorwa nk'ivyo gufasha igihugu uba witeze muri ngabo. Erega sinzi ko abantu bazi ivyo ari vyo ingwano n'urukino rwo gupfa. Wanka gupfa ntuba umusoda uca witahira. Nico gituma bakubwira yuko umusoda niwe wa mbere abagiye kwihebera igihugu, kwihebera bene igihugu. Abanza kumva mu mutwe ko gupfa apfira igihugu ari bisanzwe. Ugiye gutabara igihugu uremera ukitanga. Rero hamwebwe ngira ngo mutara abasoda, mutara abapolisi, murazi mwebwe mwiyo mwumvise urusasu ruturitse mwiruka muje rutaturikiye. Abasoda n'abapolisi nabo biruka baje rwaturikiye. Murumva ntidusangiye akaranga mutima. Nico gituma mucamaza ubwo kwibasha ntibapfuye. Ivyo twebwe ivyo ntitubibazanya. Nivyo twemeye. Iyo rero umusivile acashaka kudukura ngo karanga mutima kutugira karanga mutima y'igisivile ntibirimwo. Mugabo ni wabona uwe igihugu wo havuva. Rero mujane hakiri kare ni wavuze yuko kwigisha ingabo kurinda amagorwa, ivyo vyama birimwo kuko nivyo twitegurira. Uwe rero yabajije ikibazo bisanzwe no musivile yashatse gushiramo agatima civile mu basodara abapolisi kuko ababujije gupfa. Rero ababi wawe wewe bari nyuma yawe uracubabwira uti vayo uzira hamwe gisivile niho tudapfa muhungu. Mbemwe abasivile bo nimupfa. Jewe bwanjye ngo nari kubona umurundi wese ari umusoda. Hariho ibihugu muzosaba bifise amahoro cyane. Umwene gihugu wese abafise mu mutwe umutima w'igisoda. Umwene gihugu wese abavuga ati je, kandi kera mu Burundi niko byari bimeze. Kera mu Burundi ntimuzi ko umugabo wese yagenga n'icuma.
mushitse ku rubanza ntibaca baka amacumu atubunije ncungere umutekano wayo amvuze kera igisoda n'igipolisi bigezweho bitaraboneka wacu none inzoga y'amacumu yari iki niyo gusubiza amacumu uti jewe ubu rero umutekano ugenda mu nzira rimwe mwicungerera jewe iwanje nari ndahacunze ugaca ubaha agashingura cumu rero mugabo ashitse baza kuyegeranya nuvuga nta murundi numwe atacunga umutekano umusore umugabo wese yacunga umutekano w'igihugu mbega ko karangamutima kagiye amajahe kubera hariho akandi karangamutima kaje kudukura ko gukunda igihugu no kucigura tubigarukeko ntimuzoro nk'abasoda batonda ku rugo n'abapolisi batonda ku rugo murumva yuko imigwi y'iterabwoba yamaze gushika mu gihugu cacu none mwicaye uvuga ngo muri gwahitano ujya ni sawa weho ninde yakubwiye kutazoshikirwa ejo ninde yakubariye kutazoshikirwa ejo igihe twariko turiga ijambo ry'Imana mu gikorane hari wadukebuye hajya mwakiriye ibintu amubishira muzirikanye mu vyiyumvire ujya mugani yaduciriye w'intare n'intama intare iriko yinginga intama ngo yikure mu mutego intama ikavuga ati wenda kuza uhavurya hanyuma intare atoya kabisa wo nkurayo ntaco nkugira intama iragondozwa irayirekura irekuye ati ndashonje none ndiki ati ndakurya intama bihaririye n'intare ati we twakumvikanye kutajya ndagutabaye none ungehe biriko biraharira ibindi bikoko biraza muge bikoko bikavuga bati reka tureke irya ntambwe intama twebwe tukureho amagara yacu hanyuma mugabo ikinyamasyo kiravuga kiti je ibintu sinabitegere neza binsigurira tivyagenze gute intambwe irasigura ingere vyagenze n'intama irasigura ingere vyagenze mugabo murabona impera n'imwe kavuze ngo oya jayo turaba ingene vyagenze n'ingene wavuyeyo hanyuma jewe ndagira ico mpanura intambwe icisubirayo gaca kibazo cyakiyugaranirayo niba ibikoko byabona biti buryaga basha yari guheza irya ntama ejo igasonza ikarya twebwe none namwe ntimubone umwicanyi agiye kwica mu rugo kwa naka nguce wibaza ko igihe cyose utazobura mufata ngo uri n'amahoro ejo azozi wawe icyo cyo ndabwira mwese haguruka bene gihugu haguruka umusore inkumi umugabo umuntu wese agifise amagara ducungerera igihugu cyacu ntidusubire mu byo twaciyemo ntidusubiremo nibaza ko byazosesereje bihagije iki rero ntihagire umuntu azosubira guca inkokora abajeje umutekano bamaze kuvyiyemeza twebwe turatabarana muri Somalia turagenda mbeho ko mutatubaza ngo muri Somalia ntabahagwa muri Somalia turagenda Central Afrique Uburundi buriko burafasha kugira turwanye iterabwoba ryo kwisi yose nibyo bihugu navyo bizoza kudufasha natwe muzi uko bizoheruka nimwumve hari abantu babogekerereza abariko bica abarundi nimwibaze ngo amakungu arasinziriye reka tubihe Imana hari n'igihe uzosanga abashigikiye imigwi y'iterabwoba bose nabo bacitse ibivume imbere y'amakungu hanyuma rero muvuze ngo tare yabase kugwana igisoda kirafise amategeko yacu no niyo wase kuja kuri hari umuntu umurungika kuri garde agaca aja kunywa inzoga arahana ko kirabwira afise amategeko umva rero iyo muri mission yanyu hakaba uba indiscipline icambere umugarukana ku murongo novuga rero jewe ndazi yuko n'ubu wogenda aha ku mutukura uraza gusanga abapfunzwe kubera base kuja ku murongo wa discipline ugenda hari hose umva n'abari muri Somalia urasanga bafunzwe uje kuko hari abantu hamuruntu rero ivyo ntabwo ushobora kuvuga ngo umusoda ngo iyo yabaye mu discipline uba i Congo uba Somalia uba Central Afrique hose barahanwa kuko ni inteko ni imwe igendera ku mategeko rero hariho umuntu atigejeje neza ntucuva ngurumva ngo ujya ngo bamuhanya ngo ko yase kugwana abarundi ndazi barakunda runwa kurusha ukuri mugaragara ndabwire ibanga ry'abajejwe umutekano rirekere abajejwe umutekano mugiye muravyivangamwo ejo tuzaba abasivile muzobura abakingira igihugu reka kuza muri ivanga mu nzego z'umutekano
kandi ivyo twama dusa n'abanyepolitike tubasaba kutivanga kugira ngo inzego z'umutekano zikingire bose. Rero ivyo bibazo birekera abajejwe umutekano, uhanwe ntacaja ku muvyeyi wiwe. Ndemwibaza ko ari hamwe muri twe tuciga muri primaire, umwarimu yaraguha inkoni ntiwaja kubwira ntiwanamubwira ko wahanwe. Mugubu umwana bamuhanye kwishura aciruka, mama ibankubise, ukazona umuvyeyi yirutse kubwira mwarimu umwana wanje bamukubise. Aho yovuze ati ahubwo mushire ku murongo wewe umuvyeyi gira kabiri underera. Abarundi turafise akantu, ivyo byose nakaranga mutima k'abarundi turiko turatakaza, ariko turafise icizere, turazi iyo tuvuye naho tugeze kure, nibaza batangorana.